bakunzi ba CANAAN TV nongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo. Umwami Yesu nabampezagirire. Numunezero kandi kongera kuganira namwe ijambo ry'Imana. Reka dushime Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo turongeye kugushimira mukunzi wacu mwiza. Twibuka ingene Kristo wadukoreye bikomeye ukadukiza umuvumo urupfu wari kuri twebwe. Kubwa Kristo Yesu aho ataco twarimwo niko Paulo bivuga ngo kera n'abantu twarimwo ariko ngo twigijwe hafi n'amaraso y'uwo Kristo. Haleluya. Turagushimiye rero Kristo ko wemeye ukabambwa ukababazwa ku bwacu kugira ngo turonke ubugingo, ubu tukaronka ubushobozi bwo n'ububasha bwo kwitwa abana b'Imana. Ubu turabana mu rugo kwa Papa. Haleluya. Ivyo binezera imitima yacu tukavuga ngo nuhabwe icubahiro. Rero kano kanya tuguhaye icubahiro, turaguhaye nakaze Mpwemu wawe yera yongere atwiyigishirize mu izina rya Yesu Kristo. Ano majambo tugiye gusangira na bano bene data wera ahindure benshi, bitume benshi baza kugakiza, bitume benshi bava mu nzira mbi y'amahonero, ariko Kristo baze kuri wowe mukunzi wacu mwiza, babona ubugingo, babona amahoro n'umunezero. Urakoze rero gahezagirwa, tubisenze mu izina ryawe rya Yesu Kristo. Amen. Reka dusangire amajambo y'Imana ari mu gitabo ca Yobu igice ca 19, turasoma guhera ku murongo wa 25 gushika kuri 27. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Ariko jewe ubwanje nzi yuko umucunguzi wanje ariho, kandi ko kwiherezo azohagarara ku isi. Kandi urukuba rwanje nigwamara kubora, nzobona Imana afise umubiri, nzoyibonera ubwanje, amaso yanje azoyitegereza, nta wundi nzoraba, umushaha wanje udendebuwe n'inkumbu. Haleluya. Ubu yari umusavyi w'Imana Yobu. Yobu yari umuntu yagororokera Imana. Mu gihe kimwe Satani ngo aza gutembera mu isi, Imana iramubaza, imaza ngo Satani uvuye hehe? Avuga ngo mvuye kuyebayeba mu isi. Aramubaza ngo none wabonye umusavyi wanje Yobu? Wabonye ingena ngororokera? Satani aravuga ngo nuko wamuhaye vyose, mbega birahogorokera gute? Yobu afise itunga, Yobu afise abana, Yobu aguwe neza. Imana iravuga ngo umviriza ndamuguhaye. Haleluya. Ngo ari kumva umushaha wiwe ntukoreko. Yobu anezereza umutima w'Imana kugera naho Imana ipinga na Satani, kugera naho Imana ibona ko yizeye Yobu yuko atazoyivako. Icoma mwene data. Haleluya. Ijuru rikagushiringira intahe. Mbega nawe ijuru rikubona gute? Mbega nawe kano kanya uhoraho yogushingira intahe, yovuga ngo mwisi ndafise umugeni. Yesu yokwirata, yovuga ngo hamwe nababazwa, hamwe nakubitwa, hamwe nava amaraso, hamwe nacumitwa rya cumu. Haleluya. Ndafise umugeni nakoya ry'amaraso, uwo mugeni ntampemukira, uko vyogenda kose aracandindiriye, aracantegereje. Yesu nashimwe. Umugabo Yobu ni icitegerezo kidasanzwe, gushimwa n'Imana. Imana ikumvira ifyere, ikabwira Satani ngo genda ukora ivyo ugomba vyose. Rero Satani araza akora ku vya Yobu. Abasoma ijambo ry'Imana murabizi ingene abana biwe barapfuye, ibyo yaratunze vyose barabinyaga. Yobu hagera nuko bishika ku mubiri wiwe. Iki gihe rero haza abagenzi ba Yobu batangura kumubwira ngo we Yobu we, nta vyago vyoshikira umugororotsi nk'uko, ahubwo waracumuye ku Mana, ni wihane upfe. Ntibanamubwira ngo ni wihanukire, ahubwo bamubwira ngo ni yihana apfe. N'umugore we aramushinyaguriza, aramubwira ngo ihana upfe. Mwene data, uri mu bihe bimeze gute? Uri mu bihe bikomereye gute? Nagomba nkomeze umuntu ari mu bihe bikomeye. Ntabwo yaguhevye, ntabwo yagutaye. Haleluya. Ariko nuko ikwemera. Yobu ntiyari yaramuhevye, ntiyari yaramutaye, ariko nuko yamwemera, nuko yari umwizigirwa wayo, nuko yarazi ko itazomuvako. Ivyo Imana iriko iragucishamwo nuko izi yuko utazoyihemukira. Nawe ntukayihemukire. Haleluya. Kuko irakwizeye, kuko iragukunda. Ivyo igucishijemwo ni ivy'akanya gato. Yobu rero nta vyizigiro nawe nyene vy'ugukira yarafise, nta vyizigiro vy'ukongera gusubizwa ivyo yarafise, ariko hari vyizigiro, hari ico yari yizeye.
n'iyi mirongo ngaha muri 19:25 aravuga ngo jewe hariho iconze arenganya umubabaro wiwe amaso. Haleluya. Ariko abona Kristo. Ndagomba mu mibabaro yawe, ndagomba mu vyucamwo ureke kubiraba ariko urabe Kristo. Mu bigeragezo vyawe raba Kristo, amaso yawe nahange Kristo, uzokomera. Yo baravuga ngo nzi yuko umucunguzi wanje ariho. Haleluya. Ngo kandi amaherezo azoza hamwisi, ngo azohahagarara. Ngo nanje umubiri wanje numara kubora, umubiri wanje waboze, umubiri wanje wagwaye, umubiri wanje atakukimeze, numara kubora ngo zobona Imana nambaye uwundi mubiri. Aramenya ko ari uwundi mubiri. Haleluya. Abapfiriye muri Kristo Yesu bazokwambara umubiri udapfa, umubiri utabora. Aravuga ngo yewe mugore wanje, yemwe bagenzi banje muriko murambwira ibi, nzohagarara, hari uwundi mubiri nzobona, uyu numara kubora, uwo mucunguzi niyashika kw'isi akancungura, sinzozukana umubiri mubona. Haleluya. Ugwara uwo mubiri ubora, ariko hari umubiri. Haleluya. Jambo ry'Imana mbwa ngo uko azosa natwe niko tuzosa, niyamara kwerekanwa, niyamara guhishurwa. Oya ntituzohishurwa muri no mibiri, ntituzoba dusuku. Nimba uri inzobe ntuzofise iyo nzobe, nimba wirabura ntuzoba wirabura, nimba uri muremure ntuzoba uri muremure, nimba uri mugufi ntuzoba uri mugufi. Haleluya. ariko uzoba usa na Kristo. Yesu nashimwe. Iyo bagira ivyizigiro aravuga, arahishurirwa Kristo. Aravuga ngo umva, ngo ahubwo nimundeke, ngo umutima wanje udendebuwe n'ukumubona, ndamufitiye inkumbu. Yesu nashimwe. Mu kigerageza urimo nawe uvyifashemo gute? Ubona nde? Ubona ivyo bigeragezo. Yobu arenza amaso ivyo yararimo. Yobu arenza amaso ingorane yararimo. Yobu arenza amaso umubiri wari kuramurya. Yobu arenza amaso amajambo bariko baramubwira. Abona Kristo Yesu. Ndagomba mu kigeragezo cawe ubone Kristo Yesu. Wifuza gusohoka mu kigeragezo cawe kirenza amaso ubone Kristo. Imana iri mu ijuru yari kiramwumva, iravuga ngo Yobu, ugezaho umenya Kristo, ugezaho umenya afise umugambi wo gucungura isi. Haleluya. Ico nico catunze. Amena. Haleluya. Ico caratunze ab'intwari z'ukwizera. Mu Baheburayo 11 haratubwira intwari z'ukwizera. Abo ngo babona, hari handi hantu babona. Mu kigeragezo cawe Imana igomba kurenza amaso ukabona handi. Haleluya. Umve ndakubwira impamvu y'ikigeragezo ikwambika novuga ngo jimere. No, haleluya. Yo kubona ibindi bitari bitubonesha amaso y'umubiri. Itwa mu kigeragezo nje kugira ngo mbone aya marori, kugira ngo sobere gusoma neza, kuko amaso yanje atarakibona neza. Kwa muganga baranyandikiye no marori, umusomye ndasoma neza nkabona. Haleluya. Ikigeragezo n'amarori kugira ngo ubone neza, kugira ngo Imana yambika amaso yacu y'impwemu, kugira ngo tubone imigabo n'imigambi Imana idufiseko. Yobu abona imigabo n'imigambi Imana imufiseko, Imana ifise kw'isi, ko kw'isi Imana izozana umucunguzi. Kandi Kristo Yesu mwibuke ntiyari bwaze igihe cyo kwa Yobu, ntiyari bwahishurwe, ariko hari intwari zagiye zimuhishurirwa. Haleluya. Ba Yesaya baramuhishuriwe. Yesaya aramuvuga, aravuga ingene azoba ameze, aravuga ingene azobabazwa, aravuga ngo Amen. Haleluya. Ngo niwe mucunguzi twahawe, ngo kandi ngo azoza ngo ari nk'intama. Haleluya. Ngo azoza ngo yicishije bugufi, kandi ngo mu maso hiwe ntihari aho gukundwa. Amen. Kugira ngo bikunde yicishe bugufi, ko ngo yasize ubwiza, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Paulo yavuze ngo yiyambuye ubwiza bwose, yiyambika umubiri w'ufafara, yiyambika umubiri w'umugurano. Haleluya. Kugira ngo abone ingene ducungura. Yesu nashimwe. Umva mwene data humure, mu kigeragezo cawe bona Kristo. Ni nayo mpamvu umunsi umwe Yesu ngo ari kugendera mu mazi, abigishwa bari mu bwato bagira ubwoba, baravuga ngo kijya n'igihume. Yesu arabwira ngo humura, ingo Petero aramubaza, yari umuntu akunda kubaza gose. Petero aramubaza ngo nimba uri wewe inze ndagusange hiyo. Yesu aramubwira ngo
ahagaze ku mazi. Haleluya. Petero aragenda akiri karaba, Yesu agenda neza, ariko agira gukekeranya aja kuraba ikiyaga. Amaze kuraba ikiyaga atangura kunyika, Yesu mugasha aramuramira ukuboko, ndagomba nturabe ibigeragezo, ni waraba ibigeragezo binyikiramwo, ariko urabe Kristo, ube nka Yobu, umutima wawe udende bugirwe no kumubona. Ibisigaye, haleluya, intambara ugwana Yesu Kristo ni wazoze kugwanirira. Ibigeragezo urimo, Yobu nta vyizigiro yari afise yuko azokongera kugira umubiri. Yobu nta vyizigiro yari afise yuko azokongera gukomera, akagira abana, akagira abahungu, yuko azokongera kugira amatungo. Ariko Imana kuko yabonye yatahuye, kumbe Yobu Imana ntiyamwejije muri ibyo bigeragezo ngo agirirwe nabi na Satani, ariko yagomba kumuhishurira umucunguzi. Uhoraho amaze kubona ko Yobu yahishuriwe umucunguzi, kuko Kristo Yesu umukunda nawe aramukunda. Imana uyikunda iragukunda. Igihe kimwe yigeze kuvuga ngo ntaco nokora nibi akabanga umusavyi wanje Aburahamu agiye kurimbura Isodomu ni Gomora, arinda kubicisha kuri Aburahamu, barabiganirako. Rero na Yobu kuko Imana yari ifise umugambi wo kuzocungura isi, ivuga ati reka ndamucishe hano hantu kugira ngo ndamuhishurire. Yobu yinjira mu gihe cyo guhishurirwa, ariko igihe cyo gutabarwa carageze. Haleluya. Ngo asubize ivyo yari yarahomvye vyose. Ngomba ndakubwire mwene data, mu kigeragezo numenye ingene wifata, mu kigeragezo nurabe Kristo. Ibisigaye Yesu kigeragezo cawe akanya gatoya. Ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu ngo amarira yo murarira, mu gitondo impundu zikavuga. Amarira yo kurarira, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Reka rero umwami Yesu abampera umugisha, dushishikare kwiga kugendera mu bigeragezo tubone Kristo, mu bigeragezo tubone neza y'Imana. Niko kubinesha, niko kubisohokamwo. Nta hantu kuri Imana itokura umuntu, kandi nta naho itomugeza. Ni Imana ikura ku cavu, uwari mu mwiza ikamushira mu muco. Haleluya. Morodekayi yamukuye ku irembo ry'ibwami, baramutambagiza. Yosefu yamukuye mu gasho, abasega w'ibintu. Uwari yabwiye umukevyi w'umwami ngo niyo wagera uzonyibuke, nukuvuga uzongemurire, uzonzanira two kurya. Ariko abanye n'ibigega mu gihugu ca Egiputa, kandi Egiputa cari igihugu gitunze ku isi yose, ni nk'uwo kugira nye n'ibigega muri Amerika. Haleluya. Uvuye mu gasho, uri mu gurano, barakuguza utari mu gihugu canyu, ukaza ukaba umwizigirwa, wagiye ugapfungirwayo, ugafatirwayo, ugapfungirwayo. Ariko mu kuvayo ukavayo ugaba ubutunzi bwose bwa Amerika, ubu ugomvye. Haleluya. Mwome kuri Kristo. Ntaca adashoboye, ntaca atokora, nta nico atazogukorera. Umwami Yesu abampezagirire. Reka dushime Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo, turagushimiye kubw'amajambo yawe. Wongeye kuturemesha mwari no jambo. Data mukunzi wacu mwiza, twongeye kubona Kristo Yesu ko ivyo turimo utabidushiramwo kugira ngo tubabaze, ahubwo biducishamwo kugira ngo utugeze ahandi hantu. Haleluya. Utwegereze hafi yawe. Ni strategy yawe kutwiyegereza, ni strategy yawe kugira ngo duhishurire. Mu izina rya Yesu ndasengera buri muntu wese ari mu kigeragezo, buri muntu wese yari yihebuye, buri muntu wese yari mu gihe cyo kwiheba. Kristo mukunzi wacu mwiza, kugira ngo wongere umwugurura amaso, umwereke, kuko ijambo ryawe rivuga ngo ivyimviro twimvira ko si ivy'ivyago ahubwo ni ivy'amahoro. Umwereke yuko inzira iri kuramucishamwo ari inzira imuganisha ku mahoro, ari inzira imuganisha ku gakiza, ari inzira imwegereza iwawe. Urakoze uragahezagirwa. Ivyo vyose rero tubisenze mu izina ryawe rya Yesu Kristo. Amen.